Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri doshene ya YouTube CTV tubashikiriza amakuru abagezweho havugwa muri politike no mu vy'umutekano. Inkuru nyamukuru tubazaniye ni umusirikare w'u Rwanda yafatiwe ku butaka bw'u Burundi. Ni umusirikare yafashwe yinjiye ku butaka bw'u Burundi. Igisirikare c'u Rwanda RDF naco kikaba camaze gutanga umuco kuri uwo musirikare w'u Rwanda yafashwe. Vyagenze gute? Ivyo bibaye kandi mu gihe havuga umutekano muke mu karere, hakanavuga umutekano muke ku rubibe rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho bivugwa ko mu ishamba ry'ikibera hari umutekano utifashe neza, hakanavugwa kandi ko umutekano butifashe neza mu Burundi muri rusangi kubera ibibazo vy'umutekano mu karere, aho rero nko muri Uvira hariko haratutumba intambara idasanzwe, ariko ivyo vyose bikaza vyiyongera ku itangazo rihejeje gusohorwa n'ibihugu bikomeye vyo mw'isi bivuga ko abanyagihugu b'ivyo bihugu bo kwiyubara mu kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Ibi vyose birasigura iki? Aya makuru yose yerekeye umutekano arasigura iki kuri politike ndetse n'umutekano w'akarere muri rusangi? Ese u Burundi bwo bugiye gukora iki nyuma yaho bufashe uno musirikare w'u Rwanda? U Rwanda rwo rwatangaje iki? Ibi vyose nivyo tugiye kugaruka ko muri yano makuru twabateguriye. Banywanyi bacu aho muri hirya no hino hatandukanye turabaramukije, barutarafyonda kuri subscribe ukoresha kano karyo ugafyonda ko kugira igihe cose turose amakuru uraje uraronka notification ko dushize ko bishasha maze umenye byinshi biriko biravugwa. Mu binyamakuru yo bibikorera mu Burundi ndetse nibikorera mu Rwanda cane kuri no genekerezo rya 24 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2025 niho hatanguye gukwiragira inkuru yuko hari umusirikare w'u Rwanda yafatiwe ku butaka bw'u Burundi. Havuzwe inkuru nyinshi cane, speculation zari nyinshi, aho ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe bavuze bati Maneko w'u Rwanda nanone asuye gufatirwa ku butaka bw'u Burundi, abandi biganje mwimbonera kure bati babasirikare b'u Rwanda bagomba guhungabanya umutekano w'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yavuze ngabo batanguye gufatwa. Hakwiragijwe inkuru nyinshi cane, ariko itangazo ryashizwe ahabona n'igisirikare c'u Burundi rikaba rivuga ko uwo musirikare yafatiwe ku butaka bw'u Burundi yajabutse akarenga urubibe rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho bivugwa ko uyu musirikare yoba yari yaborewe. Ukuri nukuhe? Hagiye gukurikiraho iki? Ino nkuru rero yatangaje benshi, ariko nanone bakibaza uwo musirikare we yaborewe akaja kwambuka umupaka akisanga mu gihugu c'abandi, ivyo vyo bari ibiki? Uwo musirikare w'u Rwanda yafatiwe mu Burundi akaba napfunzwe, yamenyekanye cane nyuma yaho igisirikare c'u Burundi gisohoye itangazo kivuga ko hari umusirikare w'u Rwanda yafatiwe ku butaka bw'u Burundi. Ibi rero vyatangajwe n'umuyobozi w'igisirikare c'u Burundi FDNB, arongoye ibatayo y'amajana 311. Iyo batayo ikaba ariyo irongowe n'uwo muyobozi yitwa uwo musirikare turaza kumugaruka ko. Akaba yatangaje rero ko mwijoro ryo kwa 24 z'ukwezi kw'icenda 2025 isaha 6 z'ijoro canke isa 6 z'ijoro ni muri komine Busoni ho mu ntara ya Butanyerera, akaba hafashwe umusirikare w'u Rwanda. Uwo nawe akaba yitwa Serija Sadiki Emmanuel. Yo Sadiki Emmanuel yafatiwe ku butaka bw'u Burundi, bivugwa ko yari n'umushoferi w'igisirikare c'u Rwanda RDF. Uwo musirikare yari umushoferi ngo yambutse umupaka w'u Rwanda n'u Burundi aciye ku nzira y'igitaka iri hafi y'ibarabara ry'igihugu RN 14 Gasenyi Nemba. Uyo musirikare akaba yatawe mu mvuto n'abapolisi bajejwe gucungera imbibe amaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Hari nko ku metero zirenga 700 nk'uko rero bitangazwa mu ibaruwa yasinywe na Koloneli Zirubusa. Uwo Koloneli Zirubusa niwe arongoye ya batayo nari nakubwiye amajana 311 y'igisirikare c'u Burundi ikorera ku mupaka wa Nemba.
uwo musirikare rero nk'uko byatangajwe, iryo tangazo ryashyizwe ahabona na Koloneli Nzirubusa akanarishirako umukono. Yavuze ko uwo musirikare yisiguye ko yaravuye mu kabari kari hafi y'ikambi y'abasirikare ya Gako, maze rero akihenda inzira akaca yinjira ku butaka bw'u Burundi, agerageza ndetse no guhunga, ariko biranka. Igisirikare cy'u Burundi kiramugwata kimuta muri yompi. Kuri ubu rero hakaba uwo musirikare ari mu maboko y'igipolisi cy'u Burundi mu ntara ya Kirundo, ni intara y'ihana rubibe n'igihugu cy'u Rwanda, aho rero iperereza rikomeje gukora akazi karyo. Igisirikare cy'u Rwanda naco gihejeje gusohora itangazo kivuga kuri uwo musirikare w'u Rwanda yashoboye gufatirwa ku butaka bw'u Burundi. Igisirikare cy'u Rwanda co cavuze iki? Igisirikare cy'u Rwanda cavuze ko uwo musirikare waco yafashwe, baremanga ko umusirikare w'u Rwanda yafatiwe ku butaka bw'u Burundi, ariko bakaba banasiguye ukuntu yafashwe ndetse n'ikigiye gukurikira. Iryo tangazo dushobora kubona ku mbuga za RDF cyane kuri X, aho bagize ico bavuga. Ni itangazo riri mu rurimi rw'icongereza, turaza kugerageza kurishira mu rurimi rw'ikirundi, aho rero iryo tangazo rivuga ko rigenewe abanyamakuru RDF soldiers inadvertently strays across Rwanda border with Burundi. Iryo tangazo niko rifise umutwe uvuga, rikaba ryashizwe ahabona ku igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka 2025. Bavuga ko ivyo vyabaye kuri no genekerezo, uwo musirikare yitwa Sadiki Emmanuel, akaba yari umushoferi wa RDF, akaba yashoboye kuyobera ku butaka bw'u Burundi. Uwo rero yayobye yisanga yajabutse umupaka w'u Rwanda n'u Burundi atabizi, ngo maze polisi y'u Burundi ica iramufata. Ubu akaba apfungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Kirundo nk'uko twari twabibabwiye. Iryo tangazo rya RDF ribandanya rivuga riti igisirikare cy'u Rwanda kiriseguye ku vyabaye, kikongeraho ko binyuze muri diplomasi, ni ukuvuga imigenderanire iri hagati y'ibihugu vyompi, kigiye kuvugana na leta y'u Burundi. Uyu musirikare yafatiwe ku butaka bw'u Burundi akaba ashobora gusubizwa igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bibaye mu gihe ariko haravugwa ibibazo bitandukanye by'umutekano, ariko ibingibi byo bikaba ari ibintu bamwe bavuga ko bishobora kuba bisanzwe ko umusirikare ashobora gukora amakosa, cyane ko hari n'abavuze ko ngo yoba yari yaborewe. Bamwe bavuga ko yoba yaravuye mu kabari, abandi bavuga ko yihenze bisanzwe kubwo kutamenya inzira, abandi bati ka twizere ko iby'igisirikare cy'u Rwanda gitangaje ari byo by'ukuri, abandi bati iby'u Burundi rwatangaje ni byo by'ukuri. Benshi buri umwe wese agenda bivuga uko avyiyumvira. Ico bikoze umutekano nuwo gushungirwa ku mpande zompi, kubera ko yaba u Rwanda rwama buvuga ko u Burundi buhaye indaro abagomba guhungabanya umutekano wago, ariko nanone u Burundi nago rukagiriza u Rwanda ko rufise abagomvye gutembagaza ubutegetsi muri 2015, na cane bakavuga ko umuharire de tabara uronka imyimenyerezo ndetse n'inyigisho z'igisirikare mu Rwanda. Ivyo u Rwanda rwama rwiyamirije, rukavuga ko u Rwanda rudakorana n'umuhari uwo ari wo wose ushobora guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu. U Burundi nabwo bukaba rero buvugwa ko buriko burakira muri kino gihe aba FDLR bari guhunga muri Congo, kubera ko ibice vyinshi FDLR yarashizemwo ibirindiro vyayo birimwo Bukavu ndetse na Goma no mu bindi bice vyo muri Sud na Nord Kivu muri Congo byamaze kwigarurirwa na M23. Ibi vyose rero vyerekana ko
iyi migenderanire isanzwe itameze neza muri kino gihe. U Rwanda nago ruvuga ko hari abasirikare b'u Burundi bari gukorana na FDLR. Ivyo rero bikaba bishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. U Burundi nabwo bukagiriza u Rwanda ko ngo rufasha canke rushigikiye abatembagaje ubutegetsi muri 2015 bikabata kw'amazi. Hari ukutumvikana icuka si ciza yoba mu vya politike ndetse no mu vy'imigenderanire muri rusangi hagati y'ivyo bihugu vyompi. Bamwe rero bavuga ko ifatwa ry'uno musirikare w'u Rwanda ku butaka bw'u Burundi bishobora kuza kunyura ibintu, bakisanga ibintu bitameze neza, bishobora guteza ikibazo cane cane mu gihe havuga umutekano utifashe neza mu karere. Ibi vyose bikaba bishobora kuza kubangamira umutekano w'ibihugu vyompi. Ibi kandi bije mu gihe ibihugu bikomeye ku isi birimwo Canada ndetse na Pays-Bas vyavuniye akagohe abanyagihugu bavyo kwiyubara mu gukora ingendo mu Burundi. Ibi bisiguye ko akenshi bino bihugu biba bifise amakuru ko umutekano ushobora guhungabana mu gihugu runaka bivanye n'amakuru iperereza ry'ivyo bihugu riba ryakoze. Mu nyandiko mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bw'ivyo bihugu bibiri bukaba bwasohoye iryo tangazo kw'igenekerezo rya 23 z'ukwicenda 2025 busaba abanyagihugu bavyo kwirinda kuja mu Burundi mu gihe izo ngendo zitoba ari ingendo zihambaye. Ivyo bihugu rero bivuga ko umutekano w'u Burundi ushobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose, maze bikanerekana uturere dushobora kubangamirwa kurusha utundi. Ivyo bihugu vya Pays-Bas na Canada bashize utwo turere mu mice ine, imice itatu ishobora kuza kubangamirwa. Igice ca mbere ni igice ciswe zone rouge canke red zone mu rurimi rw'icongereza. Aho ngaho rero ni kubw'iyo nyandiko ni akarere karimwo intara za Cibitoke na Bubanza zahahora, niko rero gashobora kubangamirwa rwose. Izo nyandiko zifata ko ako karere ari zone rouge, no kuvuga aho abanyagihugu b'ivyo bihugu batohirahira ngo bahonyoze ikirenge. Zone rouge bavuga ko ari akarere ko ku rubibe rwa RDC n'u Burundi be no ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi amaja mu buraruko bushira uburengero. Hari kandi zone orange, ni uduce ivyo bihugu bivuga ko abanyagihugu bavyo bajamwo mu gihe atakundi na kumwe boba bari bugire. Ivyo rero bikaba bivuga ko hari kwa kundi atandi mahitamwa bahari. Zone orange bakaba bavuga ko igizwe n'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi mu makomine mashasha ya Bubanza na Bukinanya na Cibitoke, Mpanda ndetse na Mugina. Hari yindi zone bise zone jaune. Iyo zone jaune ahasigaye hose ivyo bihugu bivuga ko abanyagihugu bavyo bashobora kuhagendera, ariko bikababwira ko boguma bameze magabo kubera ibibazo vy'umutekano muke bishobora kuhaduka. Ntawe uzi ingene ivyo bihugu bipima urugero rw'umutekano agace kose k'u Burundi kagezeko canke amakuru ivyo bihugu bifise ku vyoba bigiye gushika. Ikiboneka cane nuko ibice vyegereye RDC ari ivyo vyitwa ko bishobora kubangamirwa cane. Amakuru benaya agira ingaruka zikomeye no kubaba bazanye imitahe mu Burundi. Intambara Perezida Ndayishimiye yasutsemwo Burundi muri RDC yashobora kugira ingaruka zikomeye ku Burundi. Ivyo abakurikiranira hagufi ivy'umutekano w'akarere bama basemereye, ndetse bakabona ko bishobora gukwega ibibazo bikomeye cane. Ayo makuru rero yatanzwe na Canada, akaba yaciye ku rubuga voyage.gc. Urwo rubuga rukaba rushobora gutangaza ayo makuru, namwe bwe murashobora kuza kuyaronderako maze mukisomera ivyo abo banyakanada ndetse n'ibihugu vya Pays-Bas batangaje kuri ivyo vy'umutekano. N'amakuru rero yo mu karere nari nakubwiye ko hari n'izindi nkuru zivugwa ko hari umutekano muke uri kuvugwa mu ishamba ry'ikibira. Hakaba hari n'ibindi vyinshi tuza kugaruka ko mu kanya gatoya cane. Mu kanya ntimuje kure turaza
gukurikira izo nkuru zose uko twaziteguye. Ibihe byiza rero kuri mwe.